ibiganiro byinshi byaciye kuri Hitop TV bivuga yuko hari akanoti wariwe narangiye promoter biciye ku rubuga rwa Facebook bimeze gute kajya kanoti wahavuye ugaheba nyene burundu kajya kanoti sinavuga yuko nagahebye burundu kuko nivyo bavuze yuko nshobora kuba narihenze nkaha amafaranga ubutarirandre yego nkayibwa mu bundi buryo bidaciye kuri randre rero kuri ivyo amatoza acakora kuko ngitumye nguma ngaha mu Burundi nico kirimo yego wovuga atakanoti kawe utakabonye ntuzigera unaniwe oya ndacari ko ndakora nabona naniwe ndasubira iyo narindi sinzi ko nabafata ati nababona je muntu menga nawe umva uza kubimbwira kugatura umubona yego nabi nabati muri Canada hari ya kamera ni yapana nibisanzwe baje bikuraraba nayo nawe uja muri piscine ibyo ni ibintu bisanzwe wambaye akaboro katabutse hari irabibona mu Burundi burya rero ndagutera inkuru mu Burundi kwe turacara banyuma Yesu bakunzi ba Star TV ndabaramukijyaho muri hose harabari mu gatondo kandi ndabifuriza igitondo cyiza aho maze kugira après midi kandi ndabifurize bon après midi aho maze kugira ku mugoroba ndabifuriza umugoroba mwiza abari ku isahani kandi ndabifurize bon appétit iyi ni Star TV televiziyo nyimukunda cyane ndi kumwe n'umwigeme cyane shaka kumwita umumama cyane nkamwita ukundi gutandukanye ariko byinshi tuza kubimenya kuri we bamwita Leya mwaramubonye kuri Hitop TV ibiganiro byari byinshi cyane byari nk'urubura uno musi nashimye kumubazanira muri Star TV 257 umumama mwiza cyane afite inzobe nyinshi cyane aba mama nyene banina pana twana tungana guca menga ni muri bwa bwoko bw'abagoriya sigana muramutse mumeze neza yego nsaho uko sawa fresh umenga no musatekereje cyane oya birabishika nyene abo niyo bariko barakuraba bibaza ko riyo bakaze cyane ko bariko baradukurikirana tubabwire yuko utakazi nyene bisanzwe promising ads ndasanzwe birasanzwe cyane kubera ikintu ne bishika gute kugira Leya bashoye kumubona yakaze nyene yashavu numva nyene ko mba nashavuye yego iyo washavuye nyene uragigaza nk'ababa washa umuntu wese nuko yashavuye ategezwa gukara yego kugira Leya umenye ko yashavuye ubimenya gute iyo yashavuye nicaye ikintu akora mu gihe iyo umumenyere ushobora kwibwiriza ukavuga ati Leya uko biri kose arashavuye urumva umusotoye ikintu cyose ukoze gusa ikintu cyose uvuga ati ndamusotoye ategezwa gushavura yego okay uko biri kose nta muntu adashavura mu buzima keretse yuko gushavura biba bitandukanye iyo ushavuye nicaye ikintu udashobora gukora nka Leya wahora ukora iyo nshavuye kenshi Jesse Mwengo umushavuye umuntu nabimwereka nyine hari ntegezo kubimwereka akabibona yuko nashavuye yego okay yashitse mugwe bwa Star TV 257 amba marori ariko sinzi ko dushaka kubwira kuri amarori kugira abantu nyene hari abamubone neza kweri wambaye amarori ari gihe imanje ishobora gufata ugira bakone mu mazi usanga nyene bigoye kora amarori oya turakura twari ikiganiro yakuye oyo ndagusavye fisi gituma yego amaso nameze neza uno musi Leya asanzwe arufite umwana ufite umwana oya ndi nkumi uracyari inkumi sigura gusa wande nyene uramushaka umwana bishitse ushaka azovuka ari nka Leya cyangwa ushaka azovuke ari nka se wiwe ngo bavuga ati isase riva ku cuma bivanye n'imigenzo yawe cyangwa bivanye n'ivyo ukora mu buzima bwawe bwa misi yose ushaka akavuka nka Leya cyangwa ushaka akavuka nka mama wiwe cyangwa ushaka akavuka nk'uzoba yatumye umwana abone nyene yuko avuka nka mama wanje ariko hari impamvu uvuga ati ukeneye yuko avuka nka mama wiwe ni yahe yo ibyo mvuze umwana ashaka kuvuka nka mama wawe cyangwa nka mama wiwe yego ushobora kutubwira impamvu zibiri cyangwa zitatu zotuma uvuga yuko umwana ushaka ko avuka ameze nka wewe oya no sinavuze ko yovuka ameze nka jewe navuze yuko yovuka ameze nka mama jewe nka mama wawe yego nyina kuri wiwe tubwira impamvu rero yotuma wifuza yuko avuka ameze nka inakuru wiwe n'impamvu utifuza yuko yovuka ameze nka Leya kuko inakuru wiwe yari umuntu yitonda cyane yari umuntu w'umutima mwiza cyane umva yari umuntu atekanye atakabikiwe rero nico gituma mvuga ati yotuma avuka nka mama wiwanje icyo tuma nawe utavuga yuko adashobora kuvuka nka Leya naco n'igiki yohava asanga akazi kuko ndakara cyane jewe nta mwana wishavu nshaka kubyara ushaka kubyara umwana atuje nyine ameze yego uko biri kose
abantu turifuza byinshi bitandukanye, turifuza kumera nk'aba, turifuza kumera nk'abariya. Wewe kuba wifuriza umwana wawe ko amera nka mama wiwe, hari impamvu utifuza yuko amera nka wewe nkuko bitubwiye. Ego hari impamvu. Reka tuje ku kibazo cy'abakunzi ba Star TV bigeze kubona mati, genda turonderere ugira icyo umuyagishe gatoyi, agire byinshi avuze, na cyane cyane ko hari ibiganiro byinshi byaciye kuri Hitop TV bivuga yuko hari akanoti wariwe na Randy Promoter biciye ku rubuga rwa Facebook. Bimeze gute kajya kanoti wahavuye ugaheba nyene burundu? Kajya kanoti sinavuga yuko nagahebye burundu, kuko nivyo bavuze yuko nshobora kuba narihenze nkaha amafaranga ubutarirandri yego nkayibwa mu bundi buryo bidaciye kuri randi. Rero kuri ivyo amatoza acakora kuko nigitumye nguma ngaha mu Burundi nico kirimo. Yego wovuga atakanoti kawe utakabonye ntuzigera unaniwe? Oya ndacari ko ndakora, nabona naniwe ndasubira iyo narindi ndagahebe. Yego nta kundi umukozi uzobanguye. Mu majambo make rero atari mu gihugu cy'u Burundi, twibutse bakunzi ba Star TV baba batakurikiraniye ibiganiro byaciye kuri Hitop TV, wari usanzwe uri hehe hoho wawimirije kuja hehe? Kandi nari nsanzwe ndi mu gihugu ca Canada. Yego niho warira ubuzima bwinshi. Yego cyane Canadien. Akanota kadolari kava muri Canada gaca kuri Facebook no kuri Randy Promoter. Ntituzi ko ari konti yabaye pirate ya Randy Promoter, ntituzi yuko ari uwundi muntu yitiriye Randy Promoter. Mbega ko kugira umpa kanoti ngo warumvirije ijwi rya Randy Promoter usanganira sa n'ujya muntu asanzwe akora kuri Hitop TV. Jacob bwanje n'ubu ndacumva ijwi yuko ryoba ari Landry, kuko amajwi y'abantu arahindurwa. Nkaciye mu bisanzwe nanje ubwanje ndashobora guhindura amajwi nkayahindura arane, nkavuga amajwi atandukanye kandi nshobora kubimenya. Ni nkuko rero nawe nyine ashobora kuba yorihindura canke akarihindura. Rero je kuri vyonye je mbere n'umwanya wanje nari namaze no kuwuheba, sinzi awusuye kandi kunsubiza muri bishaka. Igituma ndabigarukanye, hari abakunzi ba Star TV badukurikirana bo bakunda Star TV ugasanga bakurikirana ibiganiro vyacu, meyo ugasanga ntibaja handi bivolonte barabe. Navuze ati reka ngira icyo ndabivuze ko, ariko biri kose nibaze inoti niyabura uzogenda. Yego nzogenda. Yego kuko nibiruti ivyo narabihebye. Ariko ukwishyuza neza na neza inoti zawe, woba wishuje inoti bivuye ku kibazo giki, kuko umuntu ashobora kwishyuza inoti umuntu bakundana mu gihe bahebanye. Twarabonye neza na neza ko Randy Promoter yagerageje gupresent uwundi mwigeme basanzwe bari mu rukundo, ariko wewe wakwamirira kure agushira inyuma y'urukundo rwiwe. Byoba byavuye kuki kugira ushobore kuzura kaboze canka kahise? Umva mu bisanzwe nkuko wewe yobahakana ati si jewe sikosa giwe, ni abatariwe sikosa giwe, ahubwo rizo ariko sagi wanje. Ariko nanje sinovuga yuko je ariko sagi wanje naribwe. Naribwe urumva. Ariko urumva ko urukundo ariko rwagutwaye kugira ushobore gutanga akazi. Reka tubireke ibyo. Tumwifuriza iki Randy Promoter n'ujya wundi mwigeme basanzwe bari kumwe mu rukundo? No bifuriza yuko borambana mu rukundo rwabo rukaramba kabisa, rukaramba. Yego ariko nk'ubu bishise Randy Promoter akavuga ati rega ujya wundi mwigeme ariko aramvuruga, nta kuntu wewe wogaruka tugasubira tugakundana, byoca bigenda gute? Kandi tutegaze dukundana, wowe avuga ko tutegaze dukundana. Kuri wowe ushobora kutubwira ko mwakundanye cyangwa mutakundanye, ariko tuba twifuza ukuri kuvuye kuri wewe. Kandi bavuga yuko atari we. Wowe rero ukundanye na Randy Promoter atari we? Atari we, si wewe dukundanye, si uru. Yego uko biri kose Randy Promoter reka nanjye ndamubwire ko amatohoza ndamurondera ahari basi tuyage turi babiri. Uramurondera ndabe yuko ako kanoti nimba ariwe yagatoye ko yokagarukana. Uramurondera. Ariko muri ujya munsi hari amakomantere menshi yagiye aribonekeza muri komantere, bamwe bati tora Lea, abandi ati tora uno Krista. Kuri uri kurabona ko amakomantere akiganiro mwakoranye cyangwa ibyo biganiro byose mwakoze muri Hitop TV, wavyakira gute? Niza komantere wabonye wumva ziragukoze ku mutima? Urumva kubijanye n'amakomantere je nta mutima muremure nabicizeho, kuko sama views narondera jewe. Oya washaka gusubiza ashaka amera yiwanje gusa nta kindi. Amakomantere siniriwe no kuraba, siniriwe ndaraba, je namenya ati gusa amera yiwanje abonetse bizoba biheze. Ivyashitse haraza umuntu arakubwira ati erega muri komantere bakubwiye ko nguko naho utari wabisomye, naho utari ufise mu mwanya wo kuzisoma, ntivyashitse uraronka inshuti kubwira ati ariko komantere nabo barambwira bro, barambwira. Imisore yoyo ntiyaza ku bwinshi kubera ko yavuga ati ntiyariga bamuhevye ikatironderera abasingo. Kandi sinibaza yuko yari kwemera iyo misore yari gutinya.
ariko kuri kamera wari usesutse ariko havitinya yariko ava yumvira ati uyu mudadu uyu warakatse zavana muri rinoti yego havangira nkuko nyene yes kuno munsi turi kumwe na Lea mu buzima busanzwe asanzwe akora iki reka duse n'uvuga ati reka tumanze twihoze ivyabaye ariko biri kose ngiye kubikurikirana ngiye kurondera ndi promoter no genda muyagisha kugira amenye byinshi bitandukanye kuno munsi turi kumwe na Lea asanzwe akora iki mu buzima bwiwe icyo twise vie privée y'umuntu usanga umuntu wese afise akazi akora kugira ashobore kuronka umukate cyangwa ashobore kubaho okay mu buzima busanzwe jewe ibyo nkunda bikorera hanze ndabikorera ino yego kanoti kawe none ko karyoshye kwera ukorera hanze yego kararyoshe nta kuntu umunsi umwe nzokumviriza nawe nta kibazo gusa nibize bigende kujya oya we byoca mu yindi nzira atari iyi bijya nimbi none aho uri birashika ukiyumvira ati nukuri kwimara sinzosubira kwizera umuntu ku rubuga rwa Facebook cyangwa ya naho biba Instagram no kwikoresha sinyikoresha narayihevye na cyane ko namukurikiranye kuri Facebook ndamutera demande nararindiye confirmation ndayibura narahevye nanuzosubira no kumbona ko yego okay hari abantu bashobora kwibaza ati mbega icyatumye rero atangura kuyagana Landry Promoter hari impamvu yatumye wifuza gutangura kuyagana Landry Promoter kugira mushore gushika kuri ibi na biri cyari igiki kuko iyo umuntu abonye umuntu birashika kumva santima akavuga ati ujya muntu ameze kuno ujya muntu ndamukundira kino wewe wamukundiye iki kugira utangure kuyagana we gushika naho akanoti kawe gasohora urumva biragoye hajyanye kenshi ibiyago nivyo umva ibiyago hatangura ibiyago hama ibindi bikaza mu nyuma yego urumva banshize ku murongo neza ibiyago yaragushyize ku murongo aragukwita ku musitari yego kabisa arakubwira ati jewe nitwabana Lea Hitop TV nzoca ndayikugabira byinshi ayingabira akanya ari kuyingabira iyo umuntu ariko aradraga kubera ibintu abavuga ati nivyiwiwe arashobora kuvuga tumviriza rero jewe Hitop TV nwaza tukabana izokibagwawe ndayiguhereza oya nyambwiye ko ashobora kwima oya vraiment nangenda mubeshe ikintu wibuka ko yarakwemereye kandi gitangaje n'igiki narakivuze ndagisubiyemo urumva oya tuba byiza abakunzi ba Star TV ne baraca oya baracumvise nikijya nyene oya umva uvuze ati nikijya nyene hari ibiganiro byinshi byace kuri Hitop TV kugira aze kugishikira biraza kugora Starboy ndagusabye je sinanzi kuja kumbaza ibi sinanzi yuko kuja kumbaza ibi kandi subire mu bindi byahise oya je gusubira inyuma oya hari abantu benshi bagukunze kandi mba batipe benshi cyane akajambo kagenda kerekera kuri nanjye ndabakunda cyane none bose bakundira icari mwe se n'ibibizi byinshi ibibizi birabaye byinshi je sindanayironka mugabo abakunzi ba Star TV bamaze kwironka nabahari Yes ko biri kose tuba twifuza iterambere ry'umuntu tuba twifuza ko ava ngaha agashika hariya mbega kuva bijya biba cyangwa bijya biganiro biba kuri Hitop TV hari uruhombo wagize mu nyuma cyane hari hakunguko wagize mu nyuma uruhombo rwarahabaye kuko byinshi kugira ngo nakoze ibishoboka byose kugira ngo amafaranga aboneke kandi bimwe byaragiye mu ruhombo yego ariko inyungu nayo iri he nta nyungu yavuyemo yego okay dusuye inyuma gato ije maze kubona ibiganiro byace kuri Hitop TV naciye ndakwibuka wande tugiye gutegera Natasha Ngendabanka umuririmbyikazi w'umurundi kazi kandi abishoboye neza cyane kandi abikora neza cyane umunsi yaravuye kuzana ubushimwe bubiri bwo muri High People mu gihugu ca Uganda nakubonye uri muri team Natasha mbega haje wari uhari nk'umuki ni igiki cyatumye ushika haje okay iyo ni yindi nuze uzanye tuvumbura nyene n'izindi zake ego cyo ndavyumva ko wambonye ego Natasha ndamukunda cyane kandi ndamufana cyane navuga yuko ndumufanzi wiwe yes of course ego no muri nuze yiwe ndiyo team Natasha muri team yiwe ndimwo sanzwe ndimwo ujya vraiment no boss nemera kandi cyane ndavyibutse nyene ndakubona kuvuga c'indego uri kumwe n'umugenzi wawe yirabura guca baheruka kumudota bagira hagongira baramudose oya bagize dot ariko rega dot barayisubiza oya iryo kosa nagiye yokora kwizira igitipe nyene kikamushira ku murongo mana yanjye iryo kosa nagiye yokora ndamwizeye cyane okay uko biri kose urumva Natasha hari hose yubahwe abantu bose tugenda dukorana ibiganiro benshi baba bakwishimira kandi benshi baba bagukunda bivanye n'ibikorwa akora urashobora kumbwira ikintu wakundiye Natasha Ngendabanka cyatumye wumva woja muri team Natasha reka ni byinshi Natasha ndamukunda kabisa kandi simwe byagahemu
hariho abantu benshi bakunda umuntu kubera ikinigi na birebire novuga ko yoba avuze ati yoba amaze kumva ariko ndamukunda tro yego kandi ndamukunda bivuye mu mutima yego uno munsi rero yoba ariko arashakwa na cyane cyane ko hari abahungu badraga bakababwira ati nimurindire muracari muri waiting hari abamaze kugutura ico kibazo ati ndashaka ko dukundana tuje mu rukundo ukababwira ati murindire bisigura yuko uri kurashaka ego sanzwe baro benshi ndamufise umukunzi ariko hariho n'abagushaka kandi benshi ego bariho mugabo urumva nibikunda oya inyuma yo kumubura randi promoter warironkeye yindi beje my god naye ndayisangana none ko ngira nkora umuti kugira randi promoter ashobore kugaruka ukanota kagusubize hamba ibintu bigende neza ahuma bigiye kugana bintu kaje kansubira nuko ina kibazo no kakira dusubirana kubera kandi afise Kristo wocu kubaka mwinzi nogafashisha n'imfuvyi basi urumva randi promoter ubu nta noti yawe ushobora kumuha oya ubu naho wo kumva umujyasifora kubwira ati ndashaka kano kanoti ugashirira randi promoter wocu kamwima oya sha noce ndakamwaka hu wocu uvuga ati sishobora uno munsi novuga yuko aho tugeze ni bavuga ati isi iri kwiratera imbere igenda itera imbere igirane muri kazoza kareya tumubona mwiki tugiye kumubona gute muri kazoza kawe iyo uri korera bakazoza kawe wibaza ko ari uzoba muri kazoza n'icyahe ikintu tugiye kubona kuri rero je ndibaza yuko nzoba ikintu gikomeye muri jewe ndavyumvamo uramaze no kubirota kenshi mbere ndabirota kenshi rero mbere kubera ko ndabirota kenshi hari n'igihe bitazobaho yego iyo tukiri abana bato turi ku ishuri nka Jenny mvira kuba umupilote deja mu Burundi atandege dufise wowe kiri ku ishuri wibaza kuzoba iki mbega ico wibaza kuzoba nico baba Jekera navuga ko nzoba president ariko nuko mu Burundi atam president w'umugore aratwara iyo ndotse yawe sivyo fuma naje yumviye kuba umupilote iyo ndotse yarabaye umugabo rero no kubera abaye ariko uzosanga izoshika ugaciwa president aha Burundi yes of course ari ndoto tugira tukiri bato tukiri ku ishuri nico gituma nariko ndabimubaza nawe nimba ari ndoto wagize ukiri ku ishuri yandike muri commentaire nimba yarabaye naho nutubwire ko yabaye urazi kwimvira ko uzo umupilote atandege deja mu Burundi hari no birashobora gushika ugasangira aje ugasangira habaye yego kajya indege zose ngo zitwarwa n'abazi benshi ngo barabazungu oya se abazungu bazitwara bonyene oya ngo n'abirabure babitwara kajya umaze kuja mu ndege kanga bashana kuri sinoga haruru ni kenshi uko nagiye muri Canada numva nari nkiri muto cyane none kubera iki wagarutse mu Burundi habuze iki akanoti kabaye gake canke nyene ni amatungo nyene wahereza randiko urumva umuryango wari unkumbuye abagenzi bari bankumbuye ku myaka nari maze abugiye ari myinshi ndavuga ati reka ndakarekure basaho kanoti kitike shike kandi akayobe karabaye kenshi ni hatari ajya amazi ahubwo katanguye no guhera amazi yo mu Burundi nyatari watanguye gucuya natanguye gucuya wari wamenyereye hariya yego yes of course in Star TV television mukunda cyane we have the best exclusive news kuri mikoma cyari kumwe na Star Boy turi kumwe na Leya mu mwigeme yitahuye ngani ko no bivuga kuko si bose bashobora kwicara kuri rezo sociaux iyo wumvise umuntu w'umwigeme aza kukubwira ati bijya wagize si vyiza kwicara kuri rezo sociaux umwishura gute mbiga hari abantu urumva sinzi ngene bo babita sinzi ko nabafata ati nababona je muntu menga nawe umva utakubimbwira kugatura umubona yego nabi nabazi muri Canada hari ya kamera ni yapana na nibisanzwe baje bikorera aba nayo nawe ujya muri piscine ibyo ni ibintu bisanzwe wambaye akaboro katabutse hariya irabibona mu Burundi burya rero ndagutera inkuru mu Burundi kwe turacara abanyuma nkuba kubonye kuri rezo sociaux bavuga ati Leya ujya no mu mara ndazi ntubuza abantu bamaze kubikubwira ivyo ngibyo yo ivyo bivuze nanje nshaka kwakira ati nta kundi atisanga ari wabinyigishe nega shaho natuma mu mara mu manager yes of course turi kumwe na Leya urumva ko uko vyagenze kose twarabonye ukuntu vyarangiye nimba utabonye ukuntu vyarangiye ja kuri Hitop TV uraza kubona byinshi bitandukanye navuze tekera bomagara mu bwa Star TV tuyage byinshi bitandukanye n'icyahe ukongera Burundi Ubundi ni igihugu ciza cyane hari umwidegemvye
ego nce ndakundira urumva iyo ubona perezida urumva umwidegemvyo twari kubandanya tufise iyo uza kuba perezida umwidegemvyo twabandanya ego abantu bavyibushe kenshi tubona umenga baravyibushe bafise imyaka myinshi ariko kenshi usanga bafise imyaka mikeyi kuri rero ageze ku myaka ingahe naho abigeme badakunda kuvuga imyaka yabo ivyo sivyo twavuganye ariko ni miki ego ni miki ego ni miki ego numvise ko Landry yayimaye ngo ndo muri nonande oya nonande yagwaye myinshi oya cyangwa umenga uri muri 98 ahubwo yamaye mikeyi oya uri muri 98 wewe oya nabeshe urabeshe oya ari 98 85 wewe shobora kuvyemera cameraman ni uno umuntu nansuite basi babandi bakuru bavumbuka nyene wowe naenda unapiga mwambire baca bagufata zimuna tubwira imyaka yanyu kubera ko ari gushobora kuja kuduraga mwigeme ugasanga aravyibusha arafise igikuriro ugasanga munye muragiye mu mpimba ko yatwa twaravye igikuriro ego birabaho nivyo zuzu urayivuga kugira ntibazava kugira nabi biramaze gushika umuntu akakubwira nabi oya namungarangira nabi oya problem ubikora ubishaka ego nibangende babeshe nabahungu bagira nabi iyo ubishaka urabikora haje umuntu wese akora icatsi shaka ego urumva wowe ubikora kubera ubizi cyangwa n'utabizi ashobora kubikora umuntu akora icyo ashaka yumva umuntu akora ikintu agishaka kandi akiyizi okay uko biri kose reka tuvuga ati mu buzima umuntu abaho ko yifuza niba ushaka gufungura amateke ushaka gufungura ibijumba ushobora kubifungura kuri reya ikintu yama yifuza gufungura buri minsi yose yifuza ko atagisivya n'igiki ikintu nkunda cane gufungura ni gitoki bisigura yuko bavuga ati abavyibushe ntibafungura cyane kuri reya canke ivyo bavuze sivyo urafungura nyene ugafungura nyene kugira ivyo byose nibanira ndafungura urakubitsa ego bikwiye akabenzo ugashikiye naho nurakata aha no mu byanzanye karimo ingana abantu bava bibaza ko ufunze kumbe nyene sometime uragakubita ego ndagakubita nanjye ndagakubita sindi mu Islam ndakamomora nanjye sindi mu Islam ego okay ko biri kose ni Star TV reka ndagushimire arabakunzi ba Star TV bo bakwibagije ukundi Reya bakamufata uko atari mbega Reya n'umuntu ki bamufate gute na cyane cyane yuko hari benshi ariko baradukurikirana babonye bijya bigano byace kuri Top TV babifuza kumenya Reya n'umuntu ki Reya n'umukobwa umukobwa akiri muto ego afise umuvyeyi umwe afise papa wiwe ego n'umuryango ego kandi urito aha kandi ushatse urashavurwa kwita abantu mana yanje Reya akunda gusohokera he shavuye ndi mubi ukunda gusohokera oya hari ubu barusanga bukunzwe dufate nka James ati ndakunda muri ingo kwera ari karaoke Reya nawe akunda he ansohokera mu gihugu cy'u Burundi aho ukunda basavuga atanu ndahicaye ndumva nyene ndiko ndanywa moya nkumva mere fresh ahantu nicaye nkumva haranezereye ni kuri Nueva babisi aho nyine mu Kinama yego Kinama rero bubaho urumva abantu ba jone ko bakunda kuhasohokera mu gusozera messages bizigenda zitumbera abakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi bariya kuko deja uno munsi Reya yotanguza na YouTube usanga rose n'abantu bangahe basi bamukurikirana abakunzi badukurikirana kuri Star TV ndetse n'abakunzi bawe messages zibiri zigenda zitumbera kuri ndabakunda cyane abakunzi ba Star TV yes of course thank you ego ndabakunda cyane nze mwame muri aba ibikorwa Star Boy yabazanira ego ico nco gusonoje keretse ego okay twoyaga gushika mu gatondo ariko uko biri kose reka tuje gukora ibindi bikorwa byatuzanye kugira tubandanye gutunganya ibikorwa cyangwa tubandanye gutunganya imirimo yose abari ko murakora ubuzi bwanyu bugene neza bari muri Canada hariya namwe mubandanye munezerwa umunsi Reya yabasanze hiyo akanoti mumufashe ukarondera kugira abandanye kuduhereza nanje abandanye kumarega nanje ndagashaka Imana ibahezagire cyane reba kunzi ba Star TV behind camera twari kumwe n'umukameraman wanyu mukunda cyane kandi Imana ibahezagire no munsi wafashe kamera Bearing edit Imana ibahezagire cyane bye bye ciao Golden Paint nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi n'ihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose muri ayo marangi ushobora gusangamwo Wallmaster nimwe mu marangi ameze neza cyane ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi hakabaho na Weatherguard imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura
ushobora kuronka n'izindi zose wifuza. Golden Paint dukorera hano mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Industriel Avenue Boulevard Melchior Ndadaye à côté de station Mogas akabijare. Ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako ikagushikira mu kanya gato cyane. Wowe ufise ikibazo duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 980 882 cyangwa ukaturondera 79 434 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel Avenue Boulevard Melchior Ndadaye à côté de station Mogas ugira ushike gato kuri Brarudi uva kuri lycée du Lac Tanganyika. Golden Paint turabambira.